ndabaye bwa kera mwiriwe mwebwe muko murakurikira no video je tuyagana Minani Jean Claude aho nsanzwe ndabasangiza ibijanye n'ubuzima bwa misi yose aho dusangira ibijanye n'imyidagaduro aho duterana intege muri ibi nabiriya kugira ngo tugire ico dushitseko mu buzima ndabashimira rero mwebwe mwese muri ko murakurikira ino video wewe aryo rya mbere uje kuri no YouTube channel ndakubitsa kugura subscribe kugira ngo tubanaye dukuza uno muryango wacu ariko kuri wewe warusanze ukurikirana ino YouTube channel urumva yuko uri umuntu w'agaciro kuri ino YouTube channel ushigikira cyane iterambere ryacu ndawushimira rwose kuba wasubiye kugaruka hano reka tubane kumwe muri kino kiyago tugira tuyege uno munsi rero ndabafitiye iki uno munsi ndabafitiye amajambo akomeye cyane y'uno mugabo w'umuperezida wa Afrika y'Epfo aho yashoboye kudushikiriza amajambo akomeye cyane adufasha mu iterambere ari nayo mpamvu yatumye nifuza kuba no yabazanira namwebwe kugira ngo agire ico abafashije kuko murazi neza yuko mu iterambere cyane umuntu ariko ariruka satira arondera ibijyanye n'iterambere turazi neza yuko umuntu ahura n'ibigeragezo byinshi bitandukanye hari n'abamwe bashobora kuba bo bihebera hagati maze bigatuma iterambere ryabo bashaka ridashoboka bivanye nuko bimwe bimutera intege muri ibi nabiriya reka rero tudateka cyo duhera kujya aho yashoboye kutubwira amajambo ashika kuri 6 ahambaye cyane ashobora kuba yogira ico ahinduye mu buzima bwawe rero wewe watangiye gukurikirana ino video ndakwinginze ari amajambo yose uze kuyakurikirana rimwe ku rindi tudatevye rero reka cengira ko n'ijya mbere aho yashobora kuvuga ngo it always seems impossible until it's done iri ni jambo rihambaye cyane risigura iki mu kirundi bivuga ngo igihe cyose byama biboneka yuko bidashoboka ariko igihe bitarakogwa iri jambo rirahambaye ku bantu menshi murabizi yuko iyo tuko turaharanira ibyo duharanira mu buzima abantu benshi abadukikuje benshi usanga aho tuba turimwo eka bigatuma umenga badufata nk'ibirofa ibintu tutagira iyo tuja niyo tuva ariko iyo bimaze gucamwe bya bintu baheze barakabona ati bya bintu kumbe nibi bivuze iki bivuze yuko bobo uri kurakora reka bakabona uko bashaka ariko igihe we bya bintu bizotungana bivuze yuko bazobibona bazobitahura rero ntushake kubaforsa ngo babitahure no mwanya batabizi cyangwa se batarabibona wahubwo gukomeza ibikogwa ejo canke hirya ejo bazobona bya bintu yuko utari umusazi ahubwo wari ufise ico wari kuraharanira koko rero iri ni jambo rihambaye byanyubatse cyane bituma nshobora kuba no kwifuza kuba no wasangiza namwebwe ano majambo ashika kuri 6 reka cyo tugiga kore n'ijambo rigira kabiri aho yagarutse aravuga ngo education is the most powerful weapon which you can use to change the world murabyumva neza iri jambo rirahambaye cyane uburezi ngo intwaro ikomeye cyane umuntu ushobora kwifashisha cyangwa se ashobora gukoresha mu guhindura isi ngo iyo wewe ukeneye gushika ku kintu ntugerageze kurondera cyane yuko abantu bakumva oya ahubwo bibumvishe buke muri make umere nk'ubedika umere nk'ubigisha ndi muri ibi biriko bigenda uko ejo rero bizobashika hazogera igihe bya bintu byawe babibona neza bitahure maze babikore nkuko wari ubyifuza nico ishatse kuvuga ngo iyo ushaka kugira ikintu ushikako mu bantu kenshi biragora kugira ngo bacakire ahubwo kibigisha ejo canke hirya ejo bya bintu wari wifuza kandi bizoba ku mwimbu ushimishije iyi jambo ni jambo ry'ubwenge bwose ku bantu basanzwe bari focus cyane mu bijyanye no kurondera ubuzima bacabe bitahura gose yuko iki ari kintu gikomeye cyane eka yarangiye aravuga ngo I'm not a saint unless you think of a saint as a sinner who keeps on trying ngo sindi umutagatifu cyangwa se sindi umukristo ngo kiretse mwemera ko umutagatifu cyangwa umukristo ari umunyabya ariko abananyagira iki agerageza aha rero anye
ndahashimangira ko cyane. Uno mugabo rino jambo ntiyarivuze yuko yashatse kwerekana yuko aziranye cyane n'Imana birenze gusumba abandi, oya, ahubwo reka tugifashishe duciye mu bijyanye n'iterambere cyangwa se ku muntu ariko aragira icyo haraniye mu buzima bwiwe. Wowe uno munsi uri kurahagira ibyo uharanira, sibyo? Ariko biriko birana, iyo byanse wowe ukora iki? Uraheba cyangwa ubandanya cyangwa uja gutora ibindi na bya bindi bitaragira iki, bitaragira aho bishitse. Aho rero no haca haba ikibazo. Reka ndakwereke, ushake urabire ku bantu bose bagukikuje bagifise ico bashitse ko mu buzima cyangwa se hari iterambere runaka bashitseko. Niwibaze yuko aba bantu byaje bikoroka bivuye mu kirere, oya namba, ahubwo hari ico bakoze kandi n'ubu bakigikora. Rero ntuzobone naka yarishitse ku cyo yashitseko uce wumva yuko ibintu ngo byapfuye gukoroka, oya namba, ahubwo bandanye ugerageza uno munsi bikore. Nimba vyanse subiramwo kugira ngo ushobore kubikora mu nzira wewe uvyipfuza. Ejo rero nivyakunda uzokwitwa umuhigwe, uzokwitwa uwabishoboye. Ariko mugenzi, nimba utari kuragerageza iri jambo muzoba uri kure naryo ngo I'm not a saint, sindi umutagatifu cyangwa se sindi umukristo, ngo mushika igihe muzogira iki, muzotahura yuko umukristo ari umuntu ananirwa ariko akaguma agerageza. Rero nejo ntibazokwita umugwiza tunga cyangwa se ntibazokwita umuntu yashitse ku kintu utagumye ugerageza. Iryo zina wumva ko atagiye uzoshobora kugira iki, kuba woshikira. Yaragarutse aratubwira ngo after climbing a great hill, ngo one only found that there are many more hills to climb. Bivuze yuko ngo wowe iyo umaze kurira umusozi muremure, sivyo, niho uza kubona neza yuko hari yindi misozi myinshi ukiye kugira iki, kurira cyangwa se kuduga. Iri jambo rirafitaniye isano cyane n'iri Grege 3. Bivuze iki? Bivuze yuko umuntu iyo ariko araharanira iterambere ryiwe, bagenzi, ni step by step, ni ngazi ku yindi, sivyo? Kandi kirangazi yose uriko wumve yuko uzohura n'ibigeragezo cyangwa se ama challenges atandukanye ahuye na step ugezeko. Ntuzigere uhura n'ibigeragezo by'iterambere bya Elon Musk cyangwa se bya Mark Zuckerberg ukiri wo mu karere, ukiri wo muhira, ntikizokunda. Ahubwo uzohura n'ibigeragezo byo muhira, ubwo bajya baramaze kurengana bahura n'ibigeragezo bahuye nabyo. Wowe nawe uracyafise ibigeragezo byo hasi abagukritika kuko ntibiragenda neza, ntiragira iki. Bivuze iki? Ivyo bigeragezo bya mbere kwanza banza uhangane nabyo. Niwahangana nabyo rero utegura umutima yuko ejo ntejya ejo hari ibindi bishashe kandi bikomeye gusumba bya bindi bigira bize kandi bishobora kuba byo guciye intege ku buryo ushobora kuba wowe. Ariko never give up, gumizako kugira ngo bize bikunde yuko ushika. Rero icyambere n'icyavamwo hazoza n'ikindi, ariko byose bizokunda mu gihe wagize iki, wateguye umutima wa cyangwa se wamaze kuba wo kwitegura. Ibyo byose niho bizokunda, ariko ibyo byose utabikoze uko nta kintu na kimwe mugenzi kizohava bikunda. Menya yuko iyo uzamutse umusozi muremure umwe ukawumara, ariho ubona ko hari yindi kugira iki, kuzamuka cyangwa se yo kuduga. Aho rero yagarutse n'umugabo aratubwira irindi jambo rikomeye ngo I never lose, I either win or learn. Ngo sinigera ngira iki, sinigera nanigwa, sinigera ntsindwa, sinigera mpomba. Iri jambo ushobora kurikoresha muri ubu buryo butatu butandukanye. Bose bisigura yuko ari kunanigwa mu buzima. Je sinigera ngira iki, nanigwa, ahubwo hakunanigwa ndanesha cyangwa se ndatsinda, cyangwa se ho bidakunze ko ntsinda cyangwa shika kuco nipfuza ntumeniga. Urumvira ijambo iri jambo rirahambaye bagenzi, ngo jewe kizire kunanigwa, kizire yuko nesho mu byo nariko ndarondera, bidakunze mbani. Hari umuntu rero atoja guhangana n'iterambere
hari umuntu azoja guhangana n'iterambere ariko ugasanga iterambere ugasanga iryo terambere ariko ararondera riratevye gushika ko murazi yuko iyo uri kurarondera iterambere abagenzi sivuga ngo n'uno munsi canke nejo ekada bivanye na vision yawe canke gushikako hari igihe bigusaba umwanya muremure. Muri uwo mwanya rero muremure ukabona umwaka umwe 2 3 4 5 iraheze sivyo, nimba ubonye iheze ataco ushitseko ucunanirwa uca widoga tije byaragenze nayo byagenze canke uca ukora iki, aho rero niho hari ikibazo sivyo, aho niho hari ikibazo. Este wewe urubigenza nkuko uno mugabo Nelson Mandela ex-president wa kera wa Afrika du Sud yavuze ngo siyasi niganane canke urananirwa ugaca ufata ibindi, uhora ubikora gute bagenzi? Nimba uhora ucubiheba ugatora ibindi aho nta kintu uzoshikako. Uzokubaka begera hagati ubomore usubire ubake bigere hagati ubomore usubire ubake bigere hagati ubomore guco nta hantu ntamwe uzigera ugera. Rero iyo byanse mu bintu ari kurarondereramwe ntucu hagarika, ahubwo ni wige urabe mbe byanse kubera iki, byankiye byagenze gute, ha mugira iki ubanaye gushika ushitse kuco wifuza. Ire ni jambo rihambaye cyane kuri wewe uriko uragerageza kwiruka cyangwa se uriko urarondera iterambere ryo cyangwa se guhindura ico wohinduye mu buzima bwawe cyangwa se muri kazo cyangwa mu bw'abandi, kuko ndazi yuko iyo umuntu ariko ararondera iterambere ntaba arirondera kubwiye wenyene, abafise abandi yifuza ko azorishikanako. Abo bose rero ni wumve yuko ubafise mu biganza byawe kugira ngo iterambere ryawe rizarigire ico ribafashije. Ndibaza mugerageje kumva aya n'amajambo ashimikiye cyane ku jambo rita focus. Focus ni jambo rikomeye cyane. Focus bivuga ngo gumizako, kudacika intege, kudaheba. Rero mu gihe uriko urafocusinga ku bikorwa byawe bizotuma wewe ushika ku kintu runaka, kuko agakorwa gatoya cyane wakoze uno munsi ejo ukagasubiramo, hirya ukagasubiramo, ejo bizovyara igikorwa kinini cyane. Ndabibutse yuko mu mwaka ugizwe n'iminsi 365 sivyo, turumva yuko ari minsi myinshi sivyo, ariko iyo minsi yose myinshi kugira izobe myinshi niko habanzamwo kuza umunsi umwe muri iyo myinshi. Umunsi umwe tuzi kugizwe n'ibice bibiri, umurango nijoro sivyo. Uno munsi burakeye burije, ejo bizosubira kandi guco nyene bivuze iki, bizokwama bisubiramwo uko bizosubiramwo kenshi niko bizovyara indwi, bivyara ukwezi, bivyare amezi, umwaka, imyaka, eka nibinjana. Ivyo byose urumva yuko bizoba byavuye hehe? Muri kwa gusubiramwo twadikorwa duto. Iyo umunsi wewe bukeye ubona umenga ibintu bisanzwe, iyo bwije umenga ibintu bisanzwe, ukaryama ukangura ukavyuka, ariko hajya wumve yuko ari ikintu kinini cyane kiba gitakaye, kuko uko bizoguma biba kenshi urumva yuko bizovyara ya myaka yose tuzi sivyo. None rero iga gukora akantu kandi utacika intege ngo nuko ubona uno musi utagenze neza, ahubwo bandanya umenye yuko ikintu kitagenze neza wize. Eske wigiyehe? Uriko uriga mu byo uriko urakora? Nimba wize ni kiki kwiye guhindura kugira ngo ejo ivyo wize bivemwo umusaruro? Rero iri jambo rirahambaye gose. Reka cyo turangiriza kuri no jambo yashoboye kuba yotubwira yitwa ngo courage is not the absence of fear sivyo, ngo by the triumph over it. Bivuze iki? Ngo kugira umwete cyangwa se gukora cyane si kutagira ubwoba mu buzima cyangwa se mu byo ukora, ekada ahubwo nukurengera bwa bwoba. Urumva ati nukurengera bwa bwoba. Rero hari abantu benshi tuzi yaba mu karere, hari abantu bateye imbere brema bimeze neza, ariko twumve yuko intambwe yose bageze mu gihe batari bayishikiye ko bari bafise ubwoba nawe mbe bashira inzobishikako bizokunda bizogenda gute hamwe ntabishitse ko naho ariko ivyo barabirengeye agati jereka nkora igisabwa kugira ngo ndabe yuko bizoshikana kuco nipfuza. Abantu benshi rero dufokasinga ku ma challenge ku ntamba nyimbi
ziza kudushikira ntitwifokasinga cyane ku ntambamyi nziza ziza gushika mu gihe twakoze cya kintu maze cya kintu kikaduha ivyo rero sivyo twifokasinga ko benshi rero navyo bituma benshi tugira iki tunanirwa muri ibi nabiriya bituma ducika intege tudashika ku cyo twifuza. Rero gira umwete kugira ngo ejo uzoshike ku kintu kizima ureke kubasha kwiyumvira ku bintu bitazogenda neza mu gihe wakoze iyumvira ahubwo bizogenda neza kuko nutabikora n'ubundi navya ntibizigera bigira iki ntibizigira biboneka. Rero tumubikora bitume bigusigira ikindi kintu gihambaye cyane. Ndazi neza yuko hari igihe uhora wibaza ati mbe basheje ibi bintu nzobishika nzogira iki. Ndazi ko ufise indoto wifuza kuzoshikako ariko izo ndoto zawe zizoshoboka mu gihe wagize iki wagize icyo ukora wagize umwete. Rero aya majambo yose n'amajambo nashuye kuba no torokanya mu biyago cyangwa se mu speeches yashuye kuba yoza aratuyaga ariko natoyemwo amwe murumva ko amajambo agiye afise isano aho aduhimiriza cyane kugira iki gukora kugumiza ko kudacika kudaheba urumva kudaheba. Rero n'amajambo amwe muri menshi ashobora kuba yosiga ariko anye no nabonye ko ari ay'ingenzi kuri wewe uriko uragerageza gukora ibi nabiriya kugira ngo ushike kuco wifuza mu buzima. Reka rero nongere ndagushimire wowe wafashe kano kanya ko kubana nanje muri no video. Ndazi yuko ibinyi hari cyo bigufashije canke se naho bishobora kuba byogira icyo bizogufasha muri kazoza ariko ntuvyigumizanye wenyene ahubwo bisangize n'abandi kugira ngo nabone bashobore kugira iki kuba bamwe muri uno muryango wa Murundi Diarisho bibafashe kwama bakurikirana ibinabiriya kugira ngo nawe azagire ivyo yitorera mu bijanye nawe kuko narababwiye ko ino YouTube channel dukurikirana byinshi cyane bitandukanye bizotuma dushika kwiterambere umwe wese ivyo ariko araharanira. Mu gihe rero wabandanije ivyo uri kurakora udacika intege nankeka bizokunda pemporte igihe cyose bizogusaba pemporte amajambo yose bizoguteza pemporte ingaruka zose zizoguteza ariko wowe gumiza ko ejo canke ejo bizogenda neza. Reka renda gushimire kandi kuri kano kanya wabanye nanje. Reka nongere ndakubwira ati ntutangwe na video yindi izokurikira yoyo izoba arimwo ibintu tangaje cyane. Ndakwizeza yuko nayo izogira ibindi bintu igufashije nayo nize uyicikwe.